ikaze kuri mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro vya HTV ndabaramukije ndabaye kandi n'ikaze muri kino kiganiro cingo n'imiryango. Ikiganiro cuno munsi tuza kuyaga kukungene ugwaruka abayabaga baba mu rukundo mugabo kandi bakijijwe. Ibyo tuza gufatirako ni akaba ari bibazo bamwe n'abandi bibaza, ivyo navyo akaba ari mbega umuyabaga n'iryari yoja mu rukundo, aja mu rukundo vyagenze gute, mbega kuja mu rukundo hari ico vyonona mu bijanye n'ubuzima bwiwe gikristo, mbega umuntu yo bitangura ryari. Ivyo n'ibindi nivyo tuza guca hirya no hino kandi tuza kubifashwamo n'abatumire dufise ngaha muri studio, abatumire batatu. Uwa mbere dufise ngaha akaba ari umukenyezi Odette Nibigira, arakijijwe kandi yaranonosoye n'ibijanye n'imibereho y'abantu. Nivyo ga Odette? Yego nivyo. Turabaye ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Turafise kandi n'imiyabaga ibiri, hariho Mika Gislaine Munkurize nawe nyene arakijijwe. Nivyo? Yego. Turaguha ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Na Arsene Ngabirano nawe nyene umenga arakijijwe. Yego cyane. Murakoze kwitaba ubutumire bwacu. Ikiganiro cuno munsi tugomba tuyage ni gute umuyabaga yoba akijijwe mugabo kandi akaba ari no mu rukundo. Umuyabaga ashobora kuba ari mu rukundo, ashubushe mu rukundo mugabo kandi umuyabaga akaba afise Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe, abigendera abishingiye ntahe. Ntaca mpera ku wabiciyemo ngira birarayisisa kuko twavuze ko yubatse. Ivyo bintu wewe birakunda ko ivyo bintu bibaho, Madame Odette? Yego. Murakoze. Mu by'ukuri kuba mu rukundo ni ikintu ciza kuko ni ikintu cyatangujwe n'Imana. Ariko kuba mu rukundo ni byiza yuko abakundanye bakundana bakijijwe kandi bafise intumbero. Hariho ababa mu rukundo badakijijwe kandi badafise n'intumbero. Kenshi rero muri ico gihe bibakwegera mu vyaha, bikabakwegera mu ngorane, bamwe mbere bagatama n'amashuri hagati batanayarangije, bagatwara inda. Inkurikizi nyinshi z'ivyaha murazizi. Hariho ivyo bita copinage, abana babakiri bato bagakundana kandi mu by'ukuri ata ntumbero bafise kandi bataranagera no kubaka urugo. Rero ico nico kibi cyane. Ariko ubundi gukundana mukijijwe kandi mukuze kandi mufise n'intumbero mwubaha Imana ni vyiza cyane kandi biraheza bigashikana ku rugo, kandi urugo nabwo ni rwiza, ni n'Imana yarutanguje. Ego kandi akandi kabazo mfise ni mbega none gukundana birakenewe mu buzima. Imana ni giki Imana ivuga ku bijanye n'ijambo urukundo? Gukundana birakenewe cyane gose kuko ijambo ry'Imana duhereye ku Mana yonyene ubwayo yavuze ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mw'isi niko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo bamwizera bose ntibapfe rubi ariko baronke ubugingo budashira. Rero Imana yonyene ubwayo n'urukundo niyo yadukunze ubwa mbere, kandi ijambo ry'Imana natwe birahindukira rikatwita ko turi umugeni wa Kristo, ko Kristo yadukoye amaraso yiwe y'igiciro kinini. Rero urumva yuko ijambo ry'Imana rigereranya Kristo nk'umukwe, rikagereranya ishengero n'umugeni. Rero mu by'ukuri gukundana ni byiza kandi ijambo ry'Imana rirabishingira intahe. Abera bose ba kera barakundana. Bibiliya iratwereka ingene ba Isaka bakundana n'abagore babo, ba Yakobo bakundana n'abagore babo, ba Aburahamu bakundana n'abagore babo. Ni ibintu vyiza cyane kandi turetse no muri Bibiliya no mu buzima bundi busanzwe, mu buryo bw'imibereho, mu buryo bw'ibishika, umuntu wese arakeneye gukundwa harya. Nta muntu n'umwe nibaze bakobeshe, nta muntu n'umwe adakeneye gukundwa naho yoba yigira ngo n'umuntu ahambaye. Urukundo ni ikintu gikomeye. Umusiguzi wewe yanditse ngo inkomezi z'urukundo ngo zisumbye inkomezi z'urupfu. Rero urukundo rufise inkomezi nyinshi, burya n'umuntu yakugoye umwemvestishije mu rukundo buke aratinda uwo muntu akagira ane
akakorohera. Nibyo nkunda kubwira abantu nti umuntu mukunde nawe wabona agoye mukunde ubwo urwo rukundo ugenda urumubuganizamwo ruzotinda guhuzure hanyuma ruseseke hanyuma nawe akumerere neza. Yego. Arsene, ivyo bintu vy'urukundo nivyo we niko uvyumva nk'umuyabaga? Ego na jewe ndi sinja kure ya Madame Odette, ibintu by'urukundo mfatiye ku byo yahereyeko nivyo, mugabo mu gihe cavyo Bibiliya nivuga ko ikintu cose gifise igihe ca il y a un temps pour tout. Hariho umwanya wo gukunda, iyo wageze rero ivyo bintu ni vyiza biba bibereye, mugabo nka twebwe abayabaga benshi bo mu runganwe rwanje n'abandi batoya kuri jewe canke bansumba gatoya, ico kintu dufatiye nko kubakizwa, ico kintu umenga turagira ikintu gisanzwe, turakibanaliza, ukumva ko Imana woyishira mu mashure yawe, ukumva ko Imana woyishira mu vy'akazi, Imana afasha ndongorera ahantu nzokora, muga hageze kuko udesida kuwukunda ukamenga ni ikintu gisanzwe, ukamenga urumukizwa, ukamenga urashobora gukundana n'umupagani, ukamenga urashobora gukundana, urumva ishifi ngo igikuru nuko dukundana gusa. Urumva ni vyiza mugabo mu gihe bikozwe muri cadre nziza. Ego kuri Arsene nk'umuyabaga kumbura ariko aritegura kugira ivyo bintu bize mu buzima bwiwe, wowe wumva gukundana bifise uwo mwanya ico gihe co kurondera uwo mwanya ukwiye bifise akamaro kahe kuri wewe? Jewe personnellement mfatiye ku buzima bwanje nabayemo, haraciye nk'imyaka 2 canke 3 nari muto gusumba uko ngana ubu. Ivyo bintu vyaratanguye kunca mu mutwe kuko jewe nakijijwe mu mwaka wa 2016, fin 2016 mu 12. Jewe nahise novuga ko nahise ngwa mu mutego kuko je nari nkijijwe, nari nshaka Imana, ariko mu kwa mbere kwa 2017 cyo ndatangura kuja muri relation amoureuse, mugabo copinage ko nta ntumbero ya mariage yari ifise, nayigiye nkuko nyene kumva namba shaka gukunda, narumva shaka Imana, ariko n'uyo muntu nkumva nga ndamukunda, mugabo narumva ko bitariko birabana neza. Ivyo bintu vyarabaye une periode y'umwaka n'amezi nk'atatu, hafi 3. Mugabo muri ico gihe cose narumva ko ntari free gushikaho rero Imana ingirira ubuntu, kuko je namambwira abajene ubu ati ntiwiyangaje muri relation mu gihe ataragera, kuko ni ikintu ca mbere malgré que uba uri convaincre ko atari ivyo biragoye kuvamo. Madame Odette yabivuze ngo urukundo rusumvye inkomezi. Ni ikintu kigoye kuvamwo. Umuntu ashaka kumbwira none ivyo bintu wumva ko bitari mu bugombe bw'Imana, n'Imana ikaza ikamubwira personnellement, kuko jewe barigishwe menga ko barigisha jewe muga nkumva ati rengana pasteur, rengana navyumvise mugabo ntibikunda. Hama maze kuvayo naragiriye ubuntu ca ndasoma, hariho série y'umukozi w'Imana yitwa Zakaya Stane Fomum y'ibitabo. Igitabo ca mbere cyitwa kunezererwa, mu Kirundi kiraremereye gato, mu Gifaransa kivuga ngo Jeu de la vie sexuelle, mu Kirundi kunezererwa ubuzima bw'igitsina, kigahereza ku gitabo cyitwa Divorce et Remariage. Byari bitabo hafi 9 nimba atari 6. Nca ndafata periode imwe ibyo bitabo ndabisoma, nasigaje igitabo kimwe gusa muri iyo série yose. Naramaze kuva muri ivyo bintu, maze gusoma ivyo bitabo nca ndumva ko ico kintu bita umugore ava ku Mana, kuko ibintu bavugamwo ama compatibilité, nabona bajya abakobwa bose usanga baguca mu mutwe, nabona ata numwe arimwe gushika mpejeje kubisoma navuze ati bajya bose nahora mvuga nta urimwe muri aba bavuze ngaha. Nca ndatekana ndashira amaguru hasi ndavuga ati ubu mugore ndabonye ko ava ku Mana. Cyo gituma byaratumye ndimita champ de recherche yanje mu mutwe, ndavuga ati okay uyu umva, byaratumye ngira vision y'Imana muri jewe mu bintu bijanye n'ibyo bintu by'urukundo, kubera experience nari nabanyemo. Navuga ati ubu naho vyongendera gute, nta ka relation no kusubira gupfa kwitamo ko nyene, birashobora gushanka pfira indani, ndavuga ati yo mugabo ntumva
amahoro y'Imana ntumva ndi convaincu ico kintu je ne vais pas avancer kuko nabonye ko ico kintu bita umugore nimba ari uko bimeze bivanye n'ivyo cyane nasomye harimo n'igitabo cyitwa ngo Jude choix de ton conge coco caranshize amaguru hasi nyene kubera bavuga compatibilité spirituelle académique donc gufite ivyo muhuza ca ndumva ko abantu baza barafyinisha namukunze afise inzobe ni muremure akina basket n'umukobwa je par exemple ndakunda umukobwa usanga akina basket genre afise nuze karate sportive mara havuga ati nta karate sportive urumva hariho n'ibindi tuzoyibana mu rugo tuzokina basket mu rugo voilà okay ego urakoze Arsene ngaruke kwa Mikana nawe wumva umugabo w'ukuri ava ku Mana canke n'umugabo ahwanye n'ibyifuzo ko wumwumva nanje sinja kure yaba bandi uko babivuze ariko hari ikintu maze kuraba mu buzima busanzwe uko nsanzwe meze ndakunda kwanaliza rero kenshi haraba ibintu ukabona ati uburorero bubi bwo guca intege umuntu burahari ukabona ati barya abantu barya rugo naho tutazi ibyaba ingene bimeze mugabo ku byo tubonesha amaso wapi kweli ntibiryoshe ukaca ubona n'abandi ukavuga ati barya nabo kweli ku byo tubonesha amaso biraryoshe rero kuri ibyo byose umuntu arabye sevre saho gusa mu bijanye n'urukundo ariko n'ahandi wamusanga hari uburorero bwiza n'uburorero bubi mugabo ku mwana w'Imana naciye mbona yuko ari ibintu atari ibintu byo gufata à la légère ni ibintu bikwiye gusengerwa kuko n'ijambo ry'Imana rivuga yuko umugore mwiza umugabo iki biva ku Mana tunga ryiza ryose riva ku Mana naciye mvuga nti none nimba mu yandi madomene twosaba Imana ikadukorera ibintu tukavuga ngo niyo yabikoze kubera iki ahaho abantu bakunda kuvyekarta kamenga na kadomene bishiriye ku ruhande atahubwo nako nyene nayo nyene ni domaine ikomeye cyane dukwiye gushira imbere y'Imana kugira umuntu abibemwo azobe akarorero kamwe muri bwa burorero bwiza ego none kuri wewe gukundana kumva wo kunda umuhungu birakenewe gose byari bikenewe kubera iki birakenewe kubera nkuko uyo muvyeyi yabivuze umuntu yamakeneye gukundwa kandi n'ijambo ry'Imana rirabivuga niko karorero kacu niryo twisunga niba Imana yaradukunze natwe igashaka ko dukundana turabizi mu ijambo ry'Imana barabitwigisha kenshi ngo dukundane numva ari ikintu gikenewe cyane hanyuma periode nayo sinovuga ngo ni ku myaka iyi canke iriya oya nibaza ko atari periode ko atari imyaka yerekana ngo harageze kuri ibyo byo woca uvuga ngo urya agiye kare uriya yaratevye ariko umwe wese hagera ukwiwe kuko umwe wese afise umugambi wiwe Imana yateguye ego tugaruke kwa Madame Odette akaba dufise ni waratwitangiye imbere urafise ibyo waciyemo mu buyabaga urafise uko wabonye urukundo imbere yo kubaka mwodushinga intahe gatoya mukaducishiriza ko mukatubwira ico mwize muri ubwo buzima bw'ubuyabaga ni igiki mwize mu bijanye n'urukundo ni igiki mwize mu bijanye n'urukundo rutegura umukobwa rutegura umuhungu kuzokubaka kugwiwe muri ca gicapo c'umugambi w'Imana murakoze je ikintu numva nohera ko kugira ngo ngerageze kwishura kuri ico kibazo numva umengo nobanza kuvuga intahe kuko naraciye mu rukundo ntaranakizwa naciye mu rukundo ntarakizwa ndaca mu rukundo narakijijwe kwa rukundo navuga kwa copinage nago nararuciyemo narakundanye n'umuhungu ntarakizwa hanyuma nja gukizwa dukundana ico naco ni kibazo gikomeye kandi urwaruka rukunda guhura naco urabona agakiza novuga ni nk'akamashu nakamashu Yesu aduteka ntumenya ngo nzokizwa ejo ntumenya ngo nzokizwa hirya y'ejo utubone nyene
ukijijwe kandi ntuba wateguye ingene bica bigenda urumva rero narakijijwe kandi nkizwa surprise ntabiteguye hanyuma nyene ndakijijwe kandi ukijijwe mwemu w'Imana ca yinjira muri wewe nta kundi nta mukwegera bihinduka. ibintu byose bica bihinduka urumva ni ikibazo rero gikomeye cyane cyane iyo ufise umuntu mukundana jewe ndavuga nti jewe apana vya bindi vy'abakizwa bigira ngo umuntu ngo mukundana ngo urakijijwe ngo ucumuheba jewe nawe nzoheba kabisa jewe nzokunda Yesu kandi n'uyo muntu ndamukunda urumva niko navuga umuco nari mfize wagera ngaho ugati jewe vraiment sinomuheba n'ukuri noba ndamuhoye ubusa n'ukuri ndamukunda kandi vraiment naramukunda cyane hanyuma nkanasigurira Imana nyene yuko urabona jewe nta vyaha mbwira ibiki n'ibiki ibintu nk'ibyo sigura birebire ariko mu mutima wanje narumva yuko nkuko Arsene yabivuze ibyo bintu bidashobora kubana ntibikunda hanyuma ndibuka yuko ico gihe yaciye atangura kumbwira nibaza ko ari Imana yaciye guca urubanza mu ntambara ariko ndagwana mu mutima kuko ico gihe yaciye atangura kumbwira ibintu atari bwigera mbwira hanyuma rero nje ndabura cyacishimikizo cyuko ndamweza kuko naramweza cyane gose ngira ngo nkakwa kumugira umukizwa hanyuma rero bigenze uko ndagwana intambara ikomeye cyane yo guhitamwo Imana n'uwo muhungu intambara ikomeye cyane gose hanyuma ndibuka yaransavye ko twofatana urugendo ahantu hanyuma nkumva ko mwe muyera atanyemerera ko twofatana urwo rugendo mugabo kandi nkumva ko ntoreka kugenda kuri urwo rugendo kubera ndamukunda kandi nkumva ko no gufata urwo rugendo ishobora no kuba n'intandaro yo guhebana kandi vraiment sinari niteguye ko duhebana urumva hanyuma rero ndakwana iyo ntambara ndibuka niga muri campus Kamenge nabamwe no muri campus nyene indani ndakwana iyo ntambara mu cyumba muri campus ya ntambara nyene urwana wenyine atamuntu numwe muri kumwe nditegura urwo rugendo hajya mu mitima habera intambara nyinshi hanyuma rero ndibuka ijwi ry'Imana ryaramvugishije ubwa mbere kuva nkizwa nace numva ijwi ry'Imana rimvugishije ryambwiye amajambo ane ngo irya mbere ngo urashobora kumiranya jewe n'umuntu buntu ngo mfate ndeke urazi ko ushobora kugenda hanyuma imodoka yose irimo abantu 18 nkayimanurira mu mwonga mwese mugapfa nawe ugapfa hanyuma ukaja mu kiyaga caka umuriro kandi n'abandi bantu bose bayirimwo 17 bagapfa nabo nyene bakaja mu kiyaga caka umuriro kubera wewe naguma nitabira ndi jenyene nkaguma mvuga yego ndiko ndahinda gashitsi mu cyuma ikigira kabiri urazi ko nyamba mworyamahe nyamba mwoja mu hoteli nyamba mwogira i hoteli yose y'ama etage no yiteza kurusirikwi igashika rumba abantu bose bajamye mu hoteli jojoro bagapfa nawe ugapfa ukaja mu kiyaga umuriro n'abandi bose bakagenda kubera wewe naguma nitabira ni yego ikigira gatatu mbega hoho urazi ko mushobora kugenda hanyuma mukinezereza mu rukundo rwanyu hanyuma mugarutse agaca guheba umva rero woryoherwa gusumba woreka ubu toyayo amevye nawe uravyumva nyene byo bihagarara ubu urumva irya kane Imana yambwiye ijambo riri muri Matayo igice ca 19 umurongo wa 30 havuga ngo nta wahevye se canke nyina canke inzu canke ikintu cyose kubw'ubwami bw'Imana no kugororoka atazogishumbushwa umurengera muri buno buzima ngo ndetse no mu buzima budashira basi burya na telefone nari mfise ico gihe naciye mbaho muri ico cyumba hari muri etage candururuka hasi kuri telefone fixe canda mu telefone namubwira ijambo rimwe gusa kubera sinashaka kuvuga menshi kubera iyo nari kuvuga menshi yari guca asubira ku nkomvenka kubera umuntu akunda rega biragoye hanyuma canda mubwira ninagomba ndakubwire yuko tutagifatanye kwa rugendo tugira urugendo rwiza n'urubanza rwiza canda kupa ndagenda mu cyumba rero ndarira
ndarira urumva nyene ko nari mpejeje kurwana intambara idasanzwe. Hanyuma bica biheraho rero imigenderanire urumva yuko itari gishobora kubandanya aho narishatse gucishamwo iyo copinage yuko nayibayemo ntarakitswa, kuko hari abajene bakijijwe bibaza ngo barashobora gukundana bakagira copinage ata mugambi wa mariage bafise. Ni ikintu kidashoboka, ni ikintu kidashoboka kuko urumva utegereza gukora ibyaha. None kandi rero ukoze ibyaha urumva nubu kibaye wa mwana w'Imana ari mu muco. Rero kugira ubyiyubare uriyubara gukundana hataragera, ukarindira gukundana kujya gukundana twita fiançailles, kuko hari gukundana kwa copinage no gukundana kwa fiançailles witegurira kuja mu rugo. Sinzi ko noca rero ngira ko no kuntahe yaho naho narigeze naho. Rero urumva naciye mba ngaho ndabandanya ubuzima bw'Imana bimeze neza. Hanyuma umva amashuri ya kaminuza ndayarangiza. Hanyuma urangije amashuri uri umukobwa hariya baguma biyenkiyeta babaza none bimeze gute, ama invitation nyene yabo mwiganye nyene uyaronka. Umuvyeyi nawe hariya ruguru abaza ati none nta mufiyanse uraronka. Mu by'ukuri uca usanga nacyo nyene ari gihe kitoroshe kurengana, kuko uca usanga hari n'igihe biba ngombwa ko wemerera umuntu utaraba sûr cyangwa utaremezwa neza ijana kwijana ko by'ukuri ari we mutegerezwa kuzobana neza. Muri ico gihe rero harageze igihe akundana naho nyene n'umusore akijijwe n'ukuri, akijijwe vraiment yubaha Imana n'ukuri kabisa, atacabaye nashima haba mu buryo bw'umubiri naramunezererwa, haba no mu buryo nyene bw'impemu nabona ameze neza. Hanyuma rero turabandanya turagerana n'igihe twiyumvira ibyo gushinga urugo, turanafixa n'igihe cyo kubaka. Hanyuma rero mugabo kubera ukuntu burya mu bintu byo kubana si ibintu gusa by'impwemu, harimo n'ibintu by'ama personality niko novuga. Uko umuntu ameze n'ukundi ameze biratuma abantu babana nabi kandi bose bubaha Imana, kubera personality. Hari ibintu jewe nshobora kuba nihanganira ubundi muntu adashobora kwihanganira na bukebuke, kandi atari kuvuga ngo ni umuntu mubi. Rero ibyo iyo mubanye bimeze uko bica bigorana gose mu mibano, kandi atari kuvuga ngo ujye muntu nakijijwe. Rero iyo muntu yari umuntu hoze cyane, kandi nanje ndi umuntu nkunda kuganira, nkunda umva nkunda ndaguha amakuru y'ingene byagenze les détails, nawe akumvirize ntakubwire n'akajambo na kamwe ukamingo wewe umunsi nta kintu na kimwe cyamushikiye. Ibyo rero jewe bikangwa nkafata none uyu muntu batambwira kandi je ndamuganiriza utuntu twose ntanganirize. None uyu muntu urumva nyene iyo besoin y'ikiganiro naba ndayifise. Hanyuma mugabo turavansa, ibyo nkumva nibisanzwe turavansa. Mugabo hagera igihe rero kubera twaba hafi na hafi biba ngombwa yuko ni déplacer, kubera hari igikorwa naringiye gukorera ahandi hantu, hari umuntu naringiye gusangira abana yarafashe urugendo rwa kure. Hanyuma ndamubwira nti jewe nashaka tuvugane ibijanye na projet yacu, kubera ngo mbagenda hano nzomara igihe kirekire kugira ngo umwanya ntitubutakaze. Namwe tupashaka tuvugane rero ingene bizogenda, kubera je ndi umuntu akunda kwitegura ibintu hakiri kare, sinkunda ama surprise. Hanyuma acarambwira ati none tuvugane iki? Yesu muri ibintu tuvugana none we nibyo abakobwa biteguramwe none ntubizi, sivyo abahungu biteguramwe ndabizi. We genda witegure mu byo abakobwa biteguramwe, nanje ndiko nditegura mu byo abahungu biteguramwe. Urumva rero kubera ya question ya compatibilité y'ama personnalité, urumva je naciye ngira ubwoba n'ukuri cyadavuga ati nasha je n'ubwoba uyu muntu none no mu rugo azohava azarambwira ati
jewe ibyo nabikoze uko donc kuja inama canke ibintu nk'ibyo. Hanyuma rero candagira ubwoba, niho naciye ngenda gusenga, niho novuga ko naciye ntangura gusenga rero mu by'ukuri nshizemwo umwete mu bijanye n'urugo, kuko nayo ubundi je najewe nta mwete nashiramwo vraiment ico gihe mbere yaho, numva nyene umuhungu akijijwe akaza kukurondera kandi ukaba ubona nawe umushimye, numva ari amina. Ariko rero naciye mbona ati bwa bundi birakenewe ko senga, niho naciye ngenda ndatakambira Imana. Aho hantu ndibuka muri iyo nzu y'uwo mumama nari nagiye gusangira abantu, naciye mfukama mu cyumba cyo hejuru bari bampaye, ndafukama ndaryama hasi ku makaro nkarira nkatakambira Imana, ndihana ndabwira Imana je narinjiye muri relation nakubajije, none raba inkurikizi ndiko ndagira, kandi izi nkurikizi ni je nazikwegeye, ndagusabye umbabarire kuri iki cyaha nakoze, kandi ucumbwirira ikigongwe, nyambi iyi relation by'ukuri utayishigikiye uyinkuremo, hanyuma uzompezagize ubundi dushobora kuzoba duhuje, tuzobana neza. Hanyuma rero Imana iranyumva, ndabwira Imana nijewe rero kubera sishobora kumuheba gutyo gusa ngo ndamubwire ngo ndabivuyemo, kandi ari je byiviriye mu kanwa, nkamubwira nti ndakwemereye, ndagiye ndamubwire ni twegeze inyuma itariki yo kuzogira mariage. Hanyuma niyavyemera nzobona yuko Mana ubyemeye nanje ko tubana nawe, mugabo akaramuka atavyemeye nzobana yuko nawe ibi bintu byuko tubana nawe utavyemeye. Niyo prière conditionnelle nakoze. Hanyuma ndagenda ndamubwiye cyari yagisa nabi cyane, ntiyavyakira, aravyanka, aravuga ati mariage ni ijya tariki nyene canke nta mariage izobaho. Hanyuma rero maze kubona bigenze uko, urumva naciye mbona yuko Imana inyeretse nkuko nari nabisengeye yuko tudashobora kubana, bitazogenda neza. Nuko ubucuti rero ntibwabaye bukibandanya, naciye ntekereza ndasenga rero, ndabwira Imana ati ubu sinzosubira kwita muri relation gutyo hovyo, ubu nzosenga kandi nemezwe neza ko umugabo ari umugabo wanje, naho bizosaba ko nsaza, naho bizosaba ko mara imyaka 40 cyangwa irenga, nzorindira kuko ndabona ibyo kwihuta ndahatswe. Turako Mika, ibyo Madame Odette yaje kuvuga ibyo gusenga, nawe niko vyumva? Mbega umuyabaga imbere yuko aja muri urwo rukundo, imbere yuko avuga ngo ujya niyo ngomba nje gukunda ubuzima bwanje bwose, twobanza gusenga? Nanje numva tuvyumva kumwe, ariko nibaza yuko aha turiko tuvuga ku bantu baba bakijijwe, kuko hariho abantu usanga no mu buzima busanzwe n'ibindi bintu atavyo basengera, babona bibaye bakabona ntibibaye, bakabona ibi birakunze bakabona ibintu bikunze, ariko ku mwana w'Imana siko vyategerezwa kumera, kuko ntuba uciganza, uba ufise umuntu akuganza. Nivyo ibintu byose nimba wabanza kubishira imbere y'Imana, nivyo umuntu yobishira imbere y'Imana, niko biba bikenewe, niko biba vyategerezwa kumera. Ego kuri wewe nanje tuvyumva kumwe, ku ruhande rw'iwanje nanje niko nabifashe. Kuri wewe inyungu zo gusenga imbere yuko uvuga ngo ingomba nkunduyu, wibaza ko ari izihe inyungu zirimwo mu gusenga? Nkuko yabivuze wewe yarinze kuri detaya, hari amariske menshi aba ahari, mugabo iyo umuntu abanje gusengera ikintu bitarinze, atari bwa bugombe bw'Imana ngo igucishe muri ayo mariske ubanze gutahura ikintu kanaka kumbura, Imana irabikurinda. Ego niko byumva nawe Garcene? Ego jewe ico novuga gusenga ni vyiza kandi birakenewe ku mwana w'Imana, kubera ko Imana yo iratuzi iratuzi, iranzi kunsumvya, irakuzi kunsumvya uko wiyizi. Rero jewe ndashobora gushima fatiye ku maspe ku byo mbonera hanze,
yarize aravuga agafaransa neza, umwana amwe ndavuga arakina basket, aragira iki, ugasanga hari ibindi bintu neglige, kandi mu myaka 2, 3, 4, 5 ugasanga par exemple ugasanga ni umukobwa birashika agasiba nka culte ya dimanche, ugasanga umubaje wari heha ngo je nubusubone bwe kwera umukunda kuvuga ati oh la papa je ndaje ico kirahari wo ugifashe bisanzwe mugabo wasenze kubera uburi yankomye n'Imana irashobora kwereka poids y'ico kintu ukabona kati uyu umva urashobora kifata nk'ikintu kiri banal muga Imana yo uri kurasenga ikakwereka ikakwigisha ku bintu ushobora guhomba uri yusivye gusenga n'akarorero ntanze hama nawe kuko Imana Madame Odette yavuze ngo yumvise Imana ivuga ukuntu gutandukanye. Imana irashobora kukwereka ikintu bivanye na reaction y'umuntu ugasanga okay uri yangaje gukunda uwo muntu uvuga ati jewe nshaka kurya Imana ikacipermeta ko mugiranira ka crochat donc mucanamwo gatoyi ukabona ukuntu areyajije ukajomba no mu mutima ico kintu kiravuye uwo muntu aravuye kubera reaction yagize avuga ati iyi reaction agize yo yigirira mu rugo est-ce que no support cyangwa ugasanga umva gusenga ni byiza kuko Imana igendera guhishurira byiza na bibi kuko Imana ntiguhitiramo ngo ngentore naka irakugurira inzira ukavuga none urashaka gusupport kuko inzira yose ucamo kera naho niyumvira kujya tubava mu mugore w'isezerano nimba Imana yanteguriye dufate Nadine ati muje Nadine hazoba haba mu nyuma niho natahuye inzira yose ufata nimba uhisemwo dufate gutera imbere mu gakiza ukaba pasteur umugore uza gutora wagiye muri iyo nzira kuba pasteur niyo n'umugore wotora wafashe inzira yo kuba wa dimanche sico kimwe wafashe inzira yo kuba wa dimanche uzohura n'umugore nyene wa dimanche wafashe inzira yo kuba pasteur aba dimanche uzosanga uri kurabekata bivanye n'inzira wafashe na n'inzira yo n'urugero rwo kwiyegura washatse gufata yego ubega turiko turasozera tuvuge ngo umuyabaga nka Arsene umuyabaga nka Mika birakunda akaba mu rukundo kandi akabaho yubaha Imana ego cyane birakunda kuko deja wamaze gutora umuntu muzokundana ntaba ari umugore wawe uba uri conscient ko atari umugore wawe hariho amalimite mutateza gufranchisa hari ibintu mutateza kuvuga hari ibintu mutateza gukora kubera ko mwubaha Imana ijambo ry'Imana rivuga ngo urukundo rurihangana ntituvuze ko muri ico gihe ko muri abakizwa mudashobora kumva umubiri udashobora kubagora mugabo bose ko urukundo rwihangana icyo gituma ari byiza gusenga no kwikorera mu Mana kuko harabaho amabarrière hama ikindi kintu jewe personnellement nkora kandi no hanura abandi mundi mushobora wese kugira umuntu ari hejuru yawe agufasha umuntu wumviriza ari experiment akuzi ashobora gufasha ati wewe ukuntu ndakuzi no permet pas ko ntiwemere yuko muza muragira muza murabonana dans de tête mu bibanzi binibi kurira ngaha kugira umuntu wumviriza birafasha cyane kuko a base experience mbi na nziza baraciyemo ngashaka kubwira ati iyo fiançailles yanyu irikira bandende daba mwiyumvira kugira mariage iyo fiançailles yanyu daba mugira ukuntu kugira umuntu wumviriza birafasha biranakurinda kuko urazi ko niwakora ikosa azakubaza bimeze gute ari umuntu rero wamaze guha ikibanza gikwiye bavuga uti ndaza kubaho kuvuga imbere ya naka yuko nagize ibinibi ugasanga biragize barrière kuri wewe kuri mwese ni byiza ko mubakiye Mika birakunda ko Mika yabaho yubaha Imana kandi Mika akabaho akundana n'umuhungu birakunda cyane ego novuga ngo birakunda kuko ubufise ikikugera muri wewe hejuru y'uwo mukunzi wawe muba muri kumwe haba hariho Imana muri kumwe kandi nibaza yuko
urwo rukundo muba mwagiriraniye ntiruba rwaje kugira rubatandukanye n'Imana mwese, ahubwo ruba rwaje kugira mubandanye. Ego. Ego, urukundo niyo ntango yo kubaka urugo, niyo ntango yo kugira ubuzima bw'urugo. Tugaruke kwa Madamu Odette tunasozera kino kiganiro. Umugambi w'Imana nuko abantu bakundana. Umugambi w'Imana nuko abantu bakundana bagashika ku kintu kinini cyo gushinga urugo. Ivyo bintu wewe iyo bikoze mwotubwira mu majambo make ni ryari kugira ngo urugo rurame ivyo ntibiba vyakozwe neza, ni ryari bipfa? Urukundo ruba rwakozwe gute kugira ngo dutangure neza tushinga urugo rumeze neza? Murakoze. Mu by'ukuri kugira ngo ibintu bigende neza, urugo rugende neza, novuga yuko bitangurira nyene muri fiançailles mu gikundana. Ikintu ca mbere numva novuga ni nko kuvugana ukuri, kuko kenshi abantu muri fiançailles bagerageza kwereka umukunzi wabo ko ari abantu beza. Bagerageza kumwereka uruhande rw'inkomezi, ariko tugahisha uruhande rw'intege nke. Hanyuma rero wa wundi mwamara kubera avuga ati Jefferson umuntu w'igitangaza, hameze uku, hameze nakurya, hameze nakuriya. Mwamara gushika mu rugo rero agasanga za ntege nke ni nyinshi, bigaca haba atazoyigeza amenya, bigaca biteza ikibazo. Rero mu by'ukuri umuntu wese arafise intege nke, umuntu wese wari we wese arafise intege nke. Kugira intege nke rero sikosa, nibaza yuko kugaragariza intege nke mugenzi wawe uzi neza ko muzobana si ibintu bibi, ahubwo ni vyiza kugira ngo mubane izo ntege nke azizi, kandi uri kurazikorerako nawe nyene agufashe kuzikorerako kugira ngo zigirene zitere zigabanuka. Donc ivyo ni ku ruhande rw'umuhungu, haba no ku ruhande rw'umukobwa. Hanyuma ikindi gicikamisha urugo ni kwihanganiranira. Ni kuri za ntege nke, kwihanganiranira, kuko urumva wa wundi ubonye ko intege nke arizo wamenye arizo utamenye, hanyuma bigatuma umengo urabaye déçu, hanyuma bigatuma umengo ntumwihanganiye. Ibyo bintu birabangamira urugo, kuko mu by'ukuri nkuko namye ndabivuga, abantu babiri babanye nta ma personality abiri ababanye, kandi babara abantu bakuze barenze imyaka 20 cyangwa 30. Urumva umuntu wese abafise iyo yakuriye, ubundi iyo yakuriye ivyo yahuye nawe, ubundi ivyo yahuye nawe. Kumbura yakuriye Bujumbura, ubundi yakuriye Ruguru. Ujya yakuriye iyo bateka ibijumbu, ubundi yakuriye iyo bateka imirete. Nane nk'ubu usanze atazi guteka umurete ugaca ubigira dossier, vraiment urumva ni kibazo murenganije. Nange birasaba kwihanganiranira no gukora ku ntege nke z'umwe wese kugira ngo urugo bikunde bigende neza. Urugo bikunde bigende neza. Ngiriye ko mera nk'ushinga intaye gatoyi, jewe ndibuka nkigira mariage. Ikintu ca mbere n'ukuri ngishika mu rugo nabonye n'ukuri Imana impaye umugabo wanje. Nkigira mariage, ujya munsi baza gutwikurura, baza apana gutwikurura gushika mu rugo. Gushika mu rugo nagiye muri douche, hanyuma impeta zarandoka, hanyuma cyamfatiza impeta ndazikura kugira ntizikoroke ngo zihave zitembana n'amazi, cyazikura ndazidepoza ahantu muri douche nyene. Umva ni yari douche yo mu nzi wacu, yari ijya douche yo mu rupangu ya mwese, cyande zidepoza mu rupangu bambaye muri douche. Hanyuma nca ndoga, mejeje kwiyogera ca ndigira mu nzu za mpeta siga muri douche. Umva sinasubiye kuzibuka kuzitora. Hanyuma hajya nahejeje byose kwitegura, nambaye, umva nta mpeta nambaye nazisize muri douche, byose nahejeje, sinzige nagatima gakubise, yo nta mpeta nambaye. Ndagenda handi muri douche nogera ndazibura. Urumva cyane avuga ati ibintu rero birakomeye. Ubu mugabo wanje ubu nyene mariage yabaye ejo, ubu nyene nje ndamubwira ngo ndataye impeta. Mana yanje, urumva ko mu by'ukuri yari teste ku mugabo wanje ikomeye. Nukuri ya mahera yose. Ningene najya amahera yose. Hanyuma nje ndamuhamagara,
umva naragiye muri dushe ndaririrayo ndasenga amasengesho ndabwira Imana Imana rero iyi mariage nukuri mbwira ko utayishigikiye none nakuru mariage wowe uyishigikiye hanyuma ngo impeta zitakare umunsi mariage yabaye ejo ibi bintu nibibaho urumva hanyuma maze kubona nyene ko bigenze uko entre hari umumama wo mu rupango yari yazitoye araza arambaza ngo mugeni ngo ufise ikibazo ikihe kumugenda ugaruka noya nta kibazo mfise umva nkana kumubwira mugabo nkaguma ngenda gusengera muri duje wamengo urumva nyene naguma yabona nyene ngenda ngira yavuga ati none uyu mugeni nk'abandi babibona wowe yarabona ko ari ico kibazo c'impeta mbwa nk'abandi babibona bavuga ati uyu mugeni yambara umurozi hanyuma rero namaze kubona nyene ko ibintu bikomeye ndahamagara umugabo ndamwicarika mu cyumba ndamubwira ingene ibintu bigenze burya rero ibintu ingene bigenze impeta kubera zitari zinkwiye nazidepojeje muri dushe kugira ntizikoroke hanyuma ndazibagirirayo kubera ntarimenyereye kuzambara none nsubiye kuziraba nsanze zagiye none impeta impeta nizo zaguhamuye nk'uko rwose mbona n'amaso yafyutse ko ntagorane ng'impeta ntaco ngo tuzirondeye tukazitora Imana ishimwe tuzirondeye tukazibura nta na kimwe tuzokoresha izindi cyangwa ati Mana mugabo arihangana nukuri urumva rero yuko kwihangana ni ikintu gikomeye n'ibindi byinshi byari muri bya byamwe by'urukundo n'ibindi byinshi tutoronka kumbura umwanya wo gushinga inahe bigenda nyene bikwereka yuko umuntu yihangana rero urugo mutihangana mwese umuntu akaguma gusa sura gakosa ka mugenzi we uwundi asura aho mugenzi we akosheje urugo ntikwashobora gushikama ntikwashobora kumererwa neza kandi muca mutakaza umwanya wo kuryoherwa umwanya mukabutakaza mu gutorera inyishu ibibazo ego murakoze cyane akaba ari na hano duciye dusozerera ikiganiro cacu ikiganiro cuno munsi tukaba tugomba dushimira abatumire bacu abo bari ko mwitavye ubutumire ndagushimire Madame Odette Nibigira mwakoze cyane nukuri nanje ndabashimiye ko mwantumiye murakoze cyane ego shimire kandi Mika Gislene Munkurize nawe nyene wakoze kwitaba buno butumire murakoze cyane nawe mwakoze kudutumira ego shimire kandi na Arsene Ngabirano Arsene wakoze cyane mwakoze cyane dushimire mwebwe mwese mwariko murakurikira kino kiganiro Imana ibahezagire